ijambo sheri rirafise igihe rigira igihe mubanye nabi n'umugabo n'umugore mukatangura kuryana haragera igihe ijambo sheri rihagarara yego rikagenda mugasigarana mwuba. Mwaramutse neza mushinga ntahe. Mwaramutse. Mwodufasha mukidondora ariko baradukurikira nk'uko bisanzwe ubona ku rubuga ngaha ni Focus Nshimiyimana misi yose. Muragize neza hama twagomba muduha akanya gatoya tuganire kuri utu na turiya nk'uko mwabikoze. Hanyuma akabazo gatoyi dufise ku vyerekeye ingo n'imiryango, mwodufasha mukaduha umuco ku vyerekeye n'izi ngo nyinshi tubona ziguma zisambuka kandi ku mamariyaje yabo twabonye ziba zitabwe n'abantu benshi kandi batandukanye kandi ugasanga birahimbaye. Ikibazo duca twibaza ni kimwe, mw'abo bantu baba baritavye haba harabuze abohanura kugira ngo izo ngo ntizisambuke canke biba vyarananiranye? Murakoze kuduha akanya. No kuvuga kuba ingo ziriko zirasambuka ari nyinshi yego, na cane cane uzozibona muri generation kuva hejuru, ingo zubatse kuva hejuru ya 2015 yego kuduga ziko zirahaba divorce nyinshi cane. Ati rero ziterwa n'iki? Yego, no kuvuga uravye imico n'akaranga bigenda biratituka buhoro buhoro. Yego, aho hambere umuntu agomba kugira mariage hari ukuntu byagenda. Yego, mugabo kiriya uko byakorwa kiriya gihe ubu siko biriko birakorwa. Yego, ubu hakorwa ibindi bintu. Nagomba ndaguhe n'akandi karorero yuko erega igituma abantu bo batashobora kubaka ubu ingo zigume. Yego, hariho amabanga batabwirwa. Nk'ubu ushobora gusanga abana umwana w'umuhungu arakura akaja kw'ishuri, iryo shuri akaryiga akarimara, akarinda rimara atarose ikiganiro ca se na nyina. Rero kuko ubu hariho ibintu by'uko umuvyeyi umutinya, umaze gutinya umuvyeyi rero biboneka yuko wewe no kuvuga inyigisho zo kurondera umugeni uzitora mwirigara. Umaze kuzitoye mwirigara, abavyeyi b'iki gihe nabo ntashobora kugomba kubwira ibanga umwana kuko genda kwereke je nkunze kubwira namamvuga ndababwira ukuri abantu kuntu abantu badashobora gutahura. Umwana wawe yego ubona akubwira ngo papa canke mama ngomba kugira mariage, yego nawe ugaca uvuga uti mwabiteguye nande mubigenza gute? Wewe ukaza kuba umuntu umengo urumutumire nawe. Yego, ariko wategerezwa kubwira umwana wawe ibanga ryatumye ushobora kumarana na igihe kirekire na mama wiwe. Mama wiwe nawe yategetswe kubwira umuhungu wiwe agomba kurongora canke akabwira umukobwa wiwe ati kuba mbanye naso suko byose tubihurizako. Hari ibyo tudahurizako mugo umuntu akaja kwihangana. Yego, yihanganye umuntu yihanganira ibi mu rugo. Umuntu nawe umupapa akabwira umuhungu wiwe ati umuntu yihanganira no kuvuga ingo zategetswe kubaho. Wowe waca kubaka urugo rwawe, umuryango ukomokamwo umuhungu bamwicaye ko muhira bakamubwira se na nyina ibintu agiye yinjiyemwo, bakamubwira beruye kuko urumva ntabakiri umwana muto abagiye gukora ivyo nabo bakora. Nimba basuma nawe agiye gusuma, nimba hariho injyane kuko hajya mu rukundo niho murikundanye murabeshanye. Ntimwigera muvugana yuko muzoshwana. Uvuga yuko umwubakira ijuru nawe akakubakira ubwami. N'ico gihe rero niho hagaruka guhendana. Bimwe wabesha umuntu mugikundana nivyo bituma bisambura urugo kuko aruba warahenze iki asanga asanze sivyo. Rero wewe umuhungu wateza kugenda ukabwira mama wawe na so wawe, papa wawe akaguhanura ikintu gikuru yego uzogendera ko mu rugo kiyobagiza biga by'urukundo. Amaze kubikubwira mumaze kubana n'umugeni uzobona ko ati bimwe mutama yambarira. Yego, rero twebwe twibonera abana batubwiye bati ngomba kubaka
nawe ugaca uvuga ati bagana ko agomba kubaka uba nk'umufana yego uvuga uti washimye hehe ubu haraje akantu gashasha karuwana baragushimira umugeni ba mwana baravugana niho cyo gituma ubona kera narakubwiye yuko kera nta rukundo rwabaho oya ibi byose byo gukundana byazananye n'abazungu aho hambere wewe umuvyeyi papa wawe yaragenda kwirigara agasangira urwagwa n'uwundi muntu ubwo rwagwa bakarusangira bakayaga akamateka uraze ko naje mfise umwana w'umukobwa uwo mwana rero w'umukobwa so amaze kubona ba mwana yamuhaye akayoga kakamuryohera afite uwirabura afite amunini afite agato yego wewe ba mwana bishimaniye bavuga bati mfise umuhungu ariho kaza kagenzo w'amahumvu byayo umwana uzawumva washa ngo nakuronkeye umugore cyangwa ngo nanje ndagufite umugabo kubera barasororanira inzoga wewe rero baza baguha umugeni rero niho rero ugaruka kumva ingo za kera zitasambuka ko nari mpagaze ko na byatuma umuvyeyi aguha amahani kutomumaramaza ngo wirukane umukobwa wa kanaka kubera yuko base babo baba ari bo bishimaniye yego umva mwe muryanye byaca umengo birabababaza hama uwo mukobwa baguhaye yaza nawe nyene nyina wiwe na se baramwicaye kati tukurungitse mwarurya rugo ugende utubera umwana nk'uko wari utubereye umwana ati vyanse ndiko two kwihanira kubera ico sinzi ko babita ba mwana canke sinzi ukuntu bavyitaye burya bavuga ngo bacambo beya ba mwana nabijya nyene abo bantu bobo abavyeyi bari hejuru barasororanira yego bikagaragara yuko urugo rugiye gukomera kubera imizi y'inyuma uno munsi rero wewe urava ngahi Makamba ugashima umukobwa w'Ingozi undi umuntu akava mu Cankuzo agacima umukobwa wo mu Cibitoke yego aba bavyeyi ntibazinanye urugo rwosambuka rutosambuke ibyo birabaraba oya ntibaraba bibarabari ariko byategerezwa naho biruko ubu gushima ku rwego runini ruhari yego bategerezwa kugenda umwe aretse ahaye indero umwana wiwe kuko umwana asohotse nitukisha n'umwana wawe ataye umugeni umuhungu wawe dufate umugore wiwe akagenda nawe biragutukisha yego rega urera nabi ugatukwa n'abakwe umva nawe wowe wareze umuhungu akirukana umugore by'ukuri nawe no baca ba mwana barakubona nabi akingira urya muhungu ntibamuhaye imbere ishimishije rero bikagaruka kubona yuko habaye kuvana kubera batarose iyo nyigisho igikurikira rero wambaje uti wewe urabona kuri mariage haba haje abantu benshi batandukanye yego mugabo ukagaruka kubona divorce ziriko ziraba ikintu rero womenya aho hambere ugomba kugira mariage miyo minsi urukundo rwatanguye kuza apana bimwe byo gutorera abageni waragenda ugaterereza umuntu ukamwiganira ko ugomba kugira ubugeni maze kumwiganira yakubwira ati washimye mu muryango wahe mbe urakwa akakubwira amateka y'umuryango kanaka hajya hari imiryango itabana n'isi yose yamamwe imvururu kandi nayo irose uwundi muryango igahuza ari imiryango idahuza hajya rero muri ico gihe ugiye kwa nyagusenge ukamuterereza yaraguha impanuro izo mpanuro aguhaye rero ukazigenderako ukagenda kwa ba muyombo ukababwira bakakubwira impanuro uno munsi rero barya abantu usigaye ubona kuri mariage ubu haraje ikintu citwa groupe nababwiye yuko abazungu bazosambura Afrika kugera ku rwego rwa nyuma hamwe tuzisanga twebwe ata muco tukirimo muzobone bavuga ngo bijengo nabyo no kwemera mbega ntibiza bukebuke wirana wewe barya abantu basigaye baza kuri mariage yego canke no ku maziko nta mubiko uza uvuga ngo twaragwaje ukuna kuriya cyari twaragize uko cyangwa ati ubugeni buteguye uko azorongoka ubona bakunditse muri groupe byonyine gusa bagusize muri groupe w'ikintu ukora uza wumva urya muntu agushize muri groupe ariko aregeranya ngo komite ubu inama zisigaye ziba conference nko kuri nka ko bamumva bakora ibigo bagira amanama ku ma video inama zisigaye zikora kuryutse wumva ngo wanakuzona muri groupe senkani mire kubera wewe dufate nk'ubu ukora
nk'akazi nko mu mashirahamwe kubera babona bati uyu muntu namutereye yunda aba nabi yego amahera si kibazo mugani wawo ndatifata atagisama amahera si kibazo yego aca kunubwira kuri rimikashi aho gana ntiyajwe n'intoke ubona umuntu yatereye ko afise umutima mwiza bayashira kuri rimikashi bakaguma badepoza yego hama ku munsi wa mariage baza kurya icabonetse yego kubera ubu bavuga ati none ko nayarungitse ubu rero ukuri mariage hasigaye haza umuntu yatanze ikintu kuko kare bagiterera inzoga harabaho inzoga uyitereye n'umwikorezi kandi wa muntu yaza kuri mariage yiwawe yarabanje kuguhanura kuko waterereje nk'abantu 30 canke 40 baba babanje kugenda baraguhanura kuko warabashikira ukababwira imvo hama papa wawe nawe nyene agaterereza mama wawe nawe agaterereza ibiseke kuko papa wawe yaterereza inzoga nawe ugaterereza iyindi nzoga nabo ukabwira n'ugwaruka mungana barongoye n'abatararongora ati mumfashe n'ibikorwa niko nditunganya ngomba kugira mariage uno munsi urakota ahantu cyangwa ukaba warubatse inzu ukacubwira ko wewe bashira muri groupe gusa yonyene gusa wewe wishimiye umuntu harya uca wigirira groupe ugaca ugenda ku rusengero ugatanga amahera urabizi ko watanze amahera batokwankira muri mariage bigaragara rero yuko nta guhanurana kuriko kuraba kubera yuko imice y'iwacu ikiratituka nta muntu akigenda ku birometero 30-20 atatwaye ubutumwa bwaba ubwo kugira urubanza kanaka bwaba ubwo kubika canke byose ubibona kuri WhatsApp abazungu nibo babishatse uno munsi rero bimwe wohora wibaza ngo jengwe ibintu bizokunda batanguye kubicisha hariya kugeza yaho uno munsi WhatsApp yokugara imisi 3 abantu benshi bogira ikibazo n'imanza hosiba nyinshi uko jenda kibona kiriko kirasambura ingo nuko hatabaho kuvugana no guhana indero ku bantu bagiye kubana na cane ico ndakagiriza abavyeyi umaze kubona umwana wawe w'umuhungu atanguye guhindura ijwi urabona ati ngaha arashobora kubaka ukabona nawe umuntu mvyeyi umumama umukobwa wawe arasonza amabere arageze mu mwaka w'icumi arahejeje amashuri mutumeko umuha impanuro kuko wewe ukurubona umengo so na nyoko barakundanye none nuwamubona abapapa n'abamama batagihamagara na sheri ariko ukuntu biba vyaragenze akaraba ati ko ankorotse aja ijambo sheri irafise igihe rigira igihe mubanye nabi n'umugabo n'umugore mukatangura kuryana haragera igihe ijambo sheri rihagarara bikagenda mugasigarana mwubahana nk'ababana byonyene kabisa